Imana ihezagira abarongozi bose kutwiyumvira ko kugira ngo tube hano. Ninjiye muri ko murasengera ikintu kidasanzwe. Ikinezera nuko wonje kuvuga no mabanga hagwiriyemo abamama. Baraza kumfasha kubyumva cyane hanyuma tubyumvisha abandi. Umunsi umwe Daniyeli arerekwa amabanga, ariko arabibona yumva afise amatsiko yo kumenya ibyo ari byo. Arasobanuza Imana. Murazi ko Daniyeli umukundwa w'Imana, ariko Imana yamubwira ngo Daniyeli, naho ndagukunda domesha kwishashara ugara. Ibi ni byahawe kumenya abiki gihe, ngo ariko abo mu gihe ciherezo nzosuka impwemu y'ubwenge no gutahura, bazoshobora kubimenya. Abo mu gihe ciherezo. Uyu munsi niko mvugana n'abantu bo mu gihe ciherezo, bari sansi kandi bateza kumenya ibihe turimo, kuko arico Imana idushaka ko muri kino gihe. Hari uburyo bwo kwiyumvira, hari uburyo bwo gukora, hari uburyo bwo gusenga butandukanye n'ubwo abandi basenze. Uyu munsi nagiye kugira intangamarara ya kino cigwa kwishengero tukimaze mu kwezi ko twebwe dutanga uyu mwaka ukwezi kwa mbere kose tugutanga umushubuzo dusenga kandi twisonzesha. Hama turiko turavuga kuvyerekeranye n'amasengesho kuramukwa. Hari umuntu ari muri Belgique yabonye affiche sizi karonga muri Debora, mbona aranyandikira arambajije ngo kuramukwa ni iki? Amen. Arambwira ico kintu ryame ndacumvise kuramukwa ni iki? Ndazikwa n'abantu benshi ngaho utazi kuramukwa, ariko ico gituma turi ngaho ino somena tugiye kuvuga amasengesho kuramukwa. Naco mvuga kitari mu ijambo ry'Imana. Ikintu cyose mvuga ndagishigikiza ijambo ry'Imana. Amasengesho kuramukwa ari mu ijambo ry'Imana, ariko kibaje muri kino gihe cyacu ntivyahawe kumenya abari bo bose. Hari n'abatumba ivyari byo, kandi vyongeye si bose bo gusenga amasengesho kuramukwa. N'ab'Imana ashize ku ruhande. Wewe waje ngaha muri no ndwi ugiye kuba natwe muri no somene, umenye ngo watoranijwe n'Imana mu bandi benshi, kugira wumva amabanga atigeze amenywa n'abandi, hamukora ivyo abandi batigeze bakora. Ndashaka kumva amen yanyu muri kino kibanza. Amasengesho kuramukwa biratubwira uburyo bwinshi bwo gusenga. Amasengesho uburyo butandukanye, ariko ayo masengesho yose ndayashize hamwe. Hari amasengesho no krasa mu buryo bubiri muri kino gihe cyacu turimo. Hari amasengesho asengwa n'umwana mu rugo kwa papa. Ayo benshi muri kino gihe niyo basenga. N'amasengesho y'ukwegera umuvyeyi, kandi yaravuze ico mukeneye mukimenyeshe Imana mu gusenga mu kwinge fatanije no gukenguruka. N'amasengesho ubwira Imana kuvyo ukeneye kikorera ubuzima bw'iwawe. Nico leta amasengesho y'abana mu rugo. Ariko kandi hari amasengesho y'abasamuragwa. Sindiko turi kumwe. Hari amasengesho y'abana bakuze. Hari amasengesho y'abantu bamaze guhabwa ama responsabilité. Iyo bavuze ngo samuragwa twese turabizi
samuragwa ntabwo wari we wese sabana bose baba samuragwa mu muryango hari uwo batora umuryango uricara ukiyumvira bakaraba bagasinzoza bagaca hirya no hino bakavuga umuryango wiyumvire ko naka ari we yobasamuragwa mu rugo kwa naka mu majambo nkuze kumva ngaha mu Burundi baca bavuga amarevedo de definitive ngo uyu niwe agiye guhagararira umuryango wa naka ibibazo byose bizoza niwe muzovyadresa hari abandi bana babavukana ariko hari uwa yashizwe ku ruhande guserukira abandi hari uwa yatoranijwe guhangana n'ibintu bikomeye biza biseka umuryango hari uwo batoranya mu bandi kugira ngo abe inkingi y'umuryango iyo bavuze samuragwa ntaba ari kwavuga ikintu coroshe si uguhabwa gusa rirya cumu samuragwa hari ama responsabilité ari atashe kuri ico kintu cyitwa samuragwa hari umutwaro kurya umuvyeyi yaba yavuye mu rugo yahora apambana akubitana anigana no kugira ngo urugo rwiwe rugume ruhagaze neza iyo umuntu ahawe kuba samuragwa bivuga ngo abagiye muri ico gishingo cyo gusigara ari wagwanira umuryango ijambo ry'Imana tubwira muri Yohana 1:12 bese niho bari haravuga ngo abamwakiriye bose ntaho bakuramo abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe abo n'abana ariko umwana ashobora kuba umwana ntabwo ari samuragwa umwana mfise uyu munsi ifura yanje si samuragwa mugabo hari igihe ashobora kuba samuragwa bisubiye ngo kuba samuragwa hariho urugendo aba yafashe hari ibintu biba vyabaye hari ibintu biba vyipashije siriko gushika ngaha turi kumwe Paul avuga ngo ab'Imana yahaye kumenya ibanga ryari ryaranyegejwe imyaka n'ibihe abo Imana yari yarahaye si bose abaroma 8:14 cyatubwira ngo abarongorwa na muhemu w'Imana nibo bana b'Imana bisigura ngo abatarongorwa na muhemu w'Imana nivyo bashobora kuba ari abana mugabo mu buryo bwo kuvyagwa n'Imana mugabo atari basamuragwa abo Paulo avuga mu Baroma 8:14 gushika ku murongo wa 16 abo sabana basanzwe sabana baba bebe ariko ni basamuragwa abarongorwa na muhemu w'Imana iryo jambo mu kigiriki kisubiza ngo abigishwa abatozwa abaregwa na muhemu w'Imana nibo bana b'Imana aba bana b'Imana bari kuravuga muri iki gice cy'Abaroma n'abana b'Imana bakuze cyo gituma shavuga ngo muhemu w'Imana niwe ataduha gutaka tukavuga ngo aba data bagacavuga ikiri kintu gikomeye ndikuvuga ibintu byinshi tutarasoma wocumenga na reka tuhacika tuhasome Abaroma 8 shanda bruvashi yahazukote siriko nganguze kukibabwira muze mugerageze mugire effort munyumvirize muri mu mpemu nimunyumvirize nk'abantu barindire gusa kumvuga ikintu nka declaration ndekaye nk'umukozi w'Imana kigiye kuba bako ariko munyumvirize muri mu mpemu kuko muri no somene mari bashovadia hari ibintu bidasanzwe Imana igiye kuhishurira ubuzima bwawe bigiye kugushikana mu kibanza aho nkuko ijambo ry'Imana tubwira mu gitabo cyaba kuko ngo azohindura ibirenge byacu nk'ivy'impongokazi aduhe gutambagira kudutwe tw'imisozi inyuma y'ino somene ndadeka hejuru ubuzima bw'iwawe uzoburi kuratambagira kudutwe tw'imisozi ibirenge byawe bihindure nk'ivy'impongokazi y'impongokazi nta kintu na kimwe kizofrena umuvuduko wawe mucyo ukeneye gukora cyose ariko hari amabanga adasanzwe ubwiza kumenya hejuru ubuzima bwawe atawe kumenywa na bose washaka kunsomera rero ku murongo wa 14 abarongorwa na mpemu w'Imana bose nibo bana b'Imana abarongorwa na mpemu w'Imana bose
abana b'Imana katwereka nibo bana bakuze b'Imana komeza kuko mutahawe impwemu y'ubuja abo bahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya kugira ngo bongere gutinya tukinga aba bantu bigishwa batozwa na mpemu w'Imana ntibahawe impemu y'ubuja kugira ngo batinye n'abantu umviriza badafise ikintu na kimwe cyo kubatera ubwoba n'abantu atakintu na kimwe gishobora kubakanga n'abantu babaye vaccine ku kintu cyitwa ubwoba icyo abandi batinya bo nicyo bahangara batera ubwoba ibiteye ubwoba. Urazi nkakubwira ikintu kimwe kigaragaza yuko vy'ukuri utarashika kuri urugezo ni ubwoba bw'ubuzima, ubwoba bwo kwankwa n'umugabo, ubwoba bwo kumwana wawe nyurumogi, ubwoba bwo gukena. Ariko aba bantu bizira ishuri rya mpemu yera bivuze ngo ntibahawe impemu y'ubuja kugira ngo boye gusura gutinya. Naho vyose Habakuki yavuze ngo naho isukoni zitoshurika, naho mu ruhongore umviriza atanka yosigarayo, naho ibintu vyose vyogenda nta kintu na kimwe kizombuza gushima Imana yanjye, kwambaza Imana yanjye. Aba bana bariko baravuga ngaha n'abana batagendeshwa n'ivyo babona, ahubwo n'abana bagendeshwa no kwizera. Barazi ko Imana iri kumwe nabo, nta kibazo gihaguruka ngo kibanyiganyize, nta jambo ry'umutegetsi ribajugumiza, nta jambo ry'umukoresha ribatera ubwoba. Umuntu ariko arakubwira ngo nutafarisisha ino facture ndagukura, ugasukenda ukajugumira, urigishwa na mpemu yera. Aba bana baba ariko baravuga ngaha ni babandi bashobora kubwira Deje bakamubwira ati Deje burya ntiwaruzi umuntu ukoresha uwariwe, jewe ndafise ububasha kuri wewe bwo kukugumiza ngaha cyangwa gukura. Ingene banda sinzi ko turi kumwe. Barazi ko bahawe ububasha bwo gufata mpiri ivyiyumvigwa mu mitima ya umwana yanje. Sinzi ko abantu bakiri ngaha barabizi neza ko iri jambo ri mu Baroma 8:31 bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu. Mbega uwo turwanya ninde? Itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izobura ite kutugabira byose? Barabizi ko atari amajambo ari ubuzima. Amen, imeze neza. Ntibahawe impemu y'ubuja ngo bongeye gutsira gutinya. Mbabwira ikintu kimwe, hamwe n'icyo tugiye kuzokwiga ino somene, ugiye kwambika ubushobozi bwo guhangana n'ibitera abantu gutinya. Numva mbere ya muri kino kibanza kimwe Yoweri avuga ngo biroha mu macumu, iyo amacumu ari karazana niyo baja, ntibahunga igitero bagisanga iyo kiriko kirazanana. Babantu sindi ko bakiri ngango mbere imeze neza. Ubeza ntibapfa kwiruka. Hari umuhizi akomeye batsona umwanya wo kubivuga, ndi muri introduction. Dawidi yari afise abahizi batatu bakomeye. Hariho bambwira bimbwira ngo nuko ateba kugwa ikinyanya afashe icuma ari karagwanya abansi, ngo abandi bose bari kumwe babonye irukanga, araraba ingene birutse, araraba icyo gitero kije, aravuga aba bantu niko birutse, simeze nkabo, simbizwa kwiruka nkabo. Abantu bakiri bato mu gakiza bataratahura ano mabanga bazana n'agakuku kabandi. Abandi basenze barasenga, abandi bavuze baravuga, ariko ntibazi gufata imigo ku giti cyabo bonyene ubwabo, ntibari konse y'ibyo bakora. Ijambo ry'Imana rambwira ngo uyu mugabisa w'ingabo bose birutse arahagara wenyere, arabagwanya yica abashika 800, ngo ukuboko kwe kurateba kugwa ikinyanya gufasha icumu. Ino somene muragiye kuteba kugwa ikinyanya mufasha isengesho. Amen, imeze neza muri kino kibanza. Muragiye guteba kugwa ikinyanya. Hari endurance man igiye kuzoduha mu bizanye n'uburyo twari dusanzwe dukora igikorwa cyo gusenga, tubera uruzitira igisagara, tubera uruzitira igihugu, tubera uruzitira ishengero rya Kristo.
amen imeze neza arahagarara ari wenyine bose bagiye Imana akeneye kuba umuntu mu muryango wawe ashobora guhagararira umuryango kugiye cyose Imana irondera umuntu murezeke batuga ngo narondeye umuntu yoshobora kuba ku ruzitiro agahagarara mu kirengero kugira ngo noye kuza nkajija isi mugabo ntawe nabonye iyo umuntu ahari igisagara ntikirimbuka iyo umuntu ahari igisagara ntikiba confine amen imeze neza bagira muri eta majoro y'ijuru bagasieja bakavuga ati mu gihugu jewe serukira iyi confinement isohoka iyi covid isokwana yipropasa gutya amen yawe imeze neza mbabwira ikintu kimwe siriko mutarabimenya covid ni mwemu ariko ikeneye bande ikeneye aba gouverneur spirituel abadaha muhemu y'ubuca ngo hoye gusa gutinya mbabwire ushobora gusengana ubwoba ngo wishugwe ico buri kwasengesha ico cyose uburyo bwiza bwo gusengera ikintu dabo nuko utagitinya nuko utagira ubwoba naco umviriza ni wasenga uzosengana ubwoba kandi uzosenga bivanye n'ubwenge bw'iwawe ariko ari umwe mu Imana atumbereza isengesho ryacu akatubwira ico kuvuga mugiriye kweri ushaka ngatuye kumwe ndashaka mu ntanga marara komeza wumvirize ariko mwahawe impemu yo kubahindura abana b'Imana mwahawe impemu yo kubahindura abana b'Imana idutakisha ngo aba data gatoya nababwiye muri Yohana 1:12 bose abamwakiriye babasha gucika abana b'Imana koma eske twaramwakiriye ashobora kudubasha bwo gucika abana b'Imana ufite iyo umuntu akijijwe acika nyine umwana mu buryo comment dire avyawe n'Imana ningo tkuvuga umwana avutse mu buryo buri biologique ariko iyi mpemu duhindura abana b'Imana n'ubushobozi bwa mpemu w'Imana buduhindura abasamuragwa buduhindura abana bakuze buduhindura kuba abantu bafise umutwaro buduhindura kumenya ivyimviro vy'Imana no kumenya uburyo tubiza guhagarara n'Imana tugakorana n'Imana ngaha mwisi nicari karavuga ngaha amen abana bo muri Jean 1:12 hari byo batamenya ngaha ibijanye n'ibyo busamuragwa ntavyo bazi bameze nka Esawu avuye guhiga arabura ico aronka aje asanga Yakobo arikaje ibiharagi ijambo ry'Imana yambira ngo asisambwa ati nk'ivyo biharagi mugabo Yakobo yari umwana akuze arambwa ati ibiharagi byasida fa kubiguha gucyo nyene nawo nkiki washaka kumusamuragwa bwawe murasike namubwiye yambwiye ngo ivyo busamuragwa bimara ikindi ko ndapfa nk'ivyo biharagi gusa mutwara ubwo busamuragwa aba n'abana bataracika abasamuragwa hari ibyo batazi mu bigatsi ya 4 ku murongo wa mbere nabonye baratubwira ngo iyo samuragwa akiri umwana ntaca batandukane ko n'umugurano nahari wenye n'ibintu byose ni umwana ari masengesho twe kuvuga amasengesho y'abana n'amasengesho y'abasamuragwa n'amasengesho y'abana bakuze n'amasengesho y'abantu baziko ari imfura z'Imana umva amenye muri kiro kibazo imfura z'Imana haleluya umviza hezi yo passage tuyiheze ngo mpemu bwiwe abwirikanye n'impemu yacu ari cabona turi abana b'Imana komeza wumvirize wariko ko turi abana bayo turabaragwa umviriza rero ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana turi abaragwa b'Imana bavuze ngo umuragwa w'Imana umuyahitie w'Imana n'uw'Imana isora kwizera igaha ivyayo vyose abo bantu basokwa bahari muri cyo kibazo ngo amen yabo abaragwa b'Imana ab'Imana bwati igihugu cy'Uburundi ndakiguhaye gitege ku kiganze
simakurinde kuba uri muri ya position kuba president washaka kukiganza wiberenga washaka kugiha umurongo washaka kugitsira ibarabara wiberenga numva amen ya muri cyo kibanza. Icyo Dawidi abwira abo yaratumye kwa Nabali, murazi inkuru ya Nabali na Abigayili hamwe na Dawidi. Biritubwira ingene Dawidi yari mu bugaragwa, inzara imwishe n'abasirikare biwiwe bariko barahunga Sawuli. Hamarumva yuko kwa Nabali ibintu bimeze neza, bariko baramubwoya intama yahawe umugisha n'Imana, ukabungere bazi barabagira neza, barabafata neza, ntacyo bigira baburana, bakabakingira, abazi kubatera bakabagwanya. Umunsi umwe Dawidi avuga ati uyu muntu namuranza ama service, namugiriye neza, uyu munsi nanzi ndakene ko andanda service, turashona turakene cyo gufungura. Amutuma kabana tigera mumwambarire uti yamakugira neza, abakozi ba ntacyo bigera baba bararagirana, umukuku bimeze neza, nta kibazo bafise. Ati kubw'ivyo rero icyo wiyumvira gukora icyo cyose uturungikire, turagikeneye, uko kiba cyose turagishima. Mugakubera ko Nabali yari kijuju, ntiyigera ofete acubwengwa amenye neza icyo uwo muntu Dawidi ari ku muryango we no ku butunzi bwe wewe nataramuzi. Numva amenye muri cyo kibanza. Ijambo ry'Imana ambwira ngo abwira abantu ngo Dawidi iki mwene Isayi ni iki, genda ubwire katacho ndamuha. Ayo maze mubagarukaniye Dawidi arashavura, aravuga ati hamwe no kwihora Imana irakabimpanira kandi ikabije. Ico kigabo avuga gutonye ngo ico kigabo cikijuju nakibereye uruzitiro. Akariko kajambo shaka namubereye uruzitiro. Hari abantu ari uruzitiro rw'igihugu, hari abantu ari uruzitiro rw'imiryango, aravuga ngo uwo muntu yamubereye uruzitiro, namukingiye mu gihe cyose. Ndamusabye ngo angirire ubuntu Imana amugiriye, anyishuye gutya bwa ati ejo mu gatondo ititwa zina mungu cyose nzocica. Umviza ni ntabikora Imana akabimpanira. Inyuma yari karitegura tegura igisigaye cyo kuje gutera kwa Nabali. Abigayili umugore wiwe umuntu hazara mu byatuzi n'amakuru, databuja yakiriye intumwa zivuye kwa Dawidi, vyagenze uko ati rero ntituzi kiza kuba, mugabe ingene yamwishuye ndabizi ko Dawidi byo ntatiza kubikosyona. Ijambo ry'Imana yamubwira ngo ako kanya Abigayili carakwakwanya, arondera ivyo kurya, acumba imitsima, ategura vino, arategura ishikanwa, acayirukanga gusanga Dawidi yari. Baca bahura Dawidi aje amugwa ku birenge, yikumbagaza imbere yiwe, aramubwira atumviriza umbabarire kubw'ubujuju bw'umugabo wanje, eka nyene ngo abavyeyi be bamwise Nabali bisigura ngo ikigugu, umuntu atagira ubwenge. Ati ndazi curi icyaciwe nukimuharureko, ndakwingize gishira kuri jewe umusavikazi wawe. Aramwikumbagaza imbere. Ikizovuga turavuga amasengesho kuramukwa, amasengesho kuramukwa abuza ivy'Imana yateguye kuba bitari vyiza ko biba. Ibabwira ikintu kimwe, turi mu gihe cy'isezerano rishasha, mugabo suko turi mu gihe cy'isezerano rishasha, ibiriko biraba mu isi bya concern Imana. Nkuko menga igihe cy'ubuntu kiza gituma Imana ifuka amaso kubiriko biraba, haba na gatoya. Iyo hari ibintu biriko biraba birasesema Imana, kandi mbabwire kuri Imana n'uyu munsi yacajuja isi. Sema ntijija ngo ngirandure ngo ikureho nka kera. Mugabo ibi muri ko murabona vyibiza n'ibihano vy'Imana ku vyaha vy'abantu bariko barakora. Siko turi kumwe, siko turi mu gihe cy'ubuntu Imana ikivuga ngo ndarindira umunsi jugement final. Oya mwisezerano rishasha niho byanditse ngo uguhora n'ukwimana. Ese uri kurimbira koza bakugufata uko bashaka umuntu w'Imana. Imana ikagumeze ndi mu gihe cy'isezerano rishasha, ndi mu gihe cy'ubuntu haba na gatoya. Imana igihe cyose irakingira uwo yarobanuje amavuta kandi irihorera umuntu wayo. Nimba mutarabibona je nama nabibonye. Amen imeze neza. Abigayili kumbagaza imbere ya Dawidi. Dawidi aravuga ngo mbega ubwenge, mbega umugore w'umunyabwenge. Aravuga ati nukuri nahize umuhigo wo kwihora mu rugo kwa Nabali. Ndakusabye Nabali umureke, ni jewe ndehengutse, reka kumukonsidera uriya aje imbere yiwe. Dawidi abonye irushikanwa
yumva amajambo ya Abigayili aravuga ndahagaze gukora icyo nateguye gukora, asubiza igitero inyuma. Ijambo ry'Imana rirambwira mu minsi kandi cyamubwiye ikintu kimwe, yacatangwa no kunamuvugisha kwa Abigayili ati sinyekeranye mu minsi iri imbere ugiye kuba umwami w'Abisirayeli bose. Yabimenye gute? Ati icyo gihe wagira muri iyo position uranyibuka mwami wanje. Yega yaramwibutse. Abasoma Bibiliya barabizi. Nta minsi yaheze Nabali cyarapfuye, Nabali kimaze gupfa ngo Dawidi aravyumva aranezerwa, atatuma abantu kumuresha. Kandi abo bantu baje kuresha Abigayili, Abigayili ntiyarinze kubisengera. Soma Bibiliya yawe, ntiyarinze kubisengera. Yavuze ati ubu nyene mu ndiri tugenda tucanye. Ataba umwamikazi aba umugore wande biva ngo Dawidi aramucura. Dawidi avuga ati ahubwo Imana ingiriye neza. Iyo Nabali adapfa no babaye. Shwe kureka ipero no munyabwenge. Imana ishimo cyane. Haleluya. Kamwe katuvuga gatoya kuvyekana amasengesho kura muko. Amen. Tugende mu Banyefeso igice cya 6. Amen. Singa kumungo sumira ku murongo wa 18. Banyefeso igice cya 6 umurongo wa 18 avuga ngo musengere muri mpemu ibihe byose. Musengere muri mpemu ibihe byose. Ibihe bingahe? Byose. Ibihe bingahe? Byose. Aha. Mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Aya masengesho yo kuzovuga ino sobene samasengesho y'Imana ngo Mana ndakeneye nkorera kino kintu uzobukoze nzogushinga intara nzogushima. Amen. Ugaca ugenda haba na gatoya. Ano n'amasengesho dusenga mu buryo bwose bwo kwinginga. Umbriza samasengesho yaba nabwiye abana nizo kubwira papa wabo ibibazo bafise hama kavyiyumvira. Mugabo ano masengesho ni nkuko yo bari nk'inama iriko iraba hagati y'Imana n'abayo. Sinzi ko turi kumwe. Iyo bavuze ngo bari mu nama mucomenya ko iyo nama tukangiza kumara 5 minutes. Ni inama y'ibintu bikomeye bari kubariga kandi haza kuvamo ibintu bikomeye. Ubu buryo bwo gusenga bwose urakwatubwira ngo bwo kwinginga na amasengesho kuramukwa. Samasengesho y'ivyawe ngoma ndabonde kurasha abantu. Ano masengesho ngiye kwigisha abantu bagiye gusengera ibintu byabo. Na masengesho dusengera abandi. Na masengesho twingingira amahanga kuko ahantu hose ndakuze gukora ubushakashatsi atandukanye mu bihugu byose abakozi Imana batandukanye mu isi yose amakanguro akomeye yabaye mu isi n'uyu munsi twakomoswe ko twebwe twavuyemo yatangujwe n'aya masengesho kuramukwa. Ano masengesho kuramukwa na masengesho vyari mpinduka zikomeye. Na masengesho asiga mu bihugu, na masengesho asiga mu burere, na masengesho oh my goodness, avyara bakuru b'ibihugu. Na masengesho atuma impinduka zidasanzwe zifata ikibanza. Sitiko turi kumwe. Na masengesho amanura imisozi igacika amataba. N'amasengesho ivyo abantu bazi ko bidashoboka. Ano masengesho avuguruza abantu bavuga ko ari ibintu bidashoboka ku Mana bakabona biriko birashoboka. Sitiko turi kumwe muri kino kibanza. Samasengesho wenyene wisengera no na umva samuragwa nabahagiye kugira ngo yikuma kumereko abahagiye kubw'umuryango. Ano masengesho dusenga kubw'abandi kubw'amakominote. Yero shima Imana ko ndiko ndayivugira ahantu ho harantu ngenda bakandaba nk'agahabwa. Haleluya. Bamwe bagashavuga ati ntiminakene kusengera bakizwa. Genda babwira ubutumwa gusa ibyo birakwiriye. No, Bibiliya mbwira ko dusengera bakizwa. Abaroma 10:1 nico ndezera n'umutima wanje wose. Ndasengera abajuifu kugira ngo bakizwe. Mbabwira ikintu kimwe. Hari abantu badakizwa kubera ibicaniro ngana n'usumwanya kubivuga. Hari abantu badakizwa kubera
amaforteresse ibikomangoma bibicaye ko rero ibikomangoma ntibipfa kugenda gutyo nyene urinze ubona ahantu Yesu asenga kavicu yaca amaraso abashakashatsi baravuga kugira ngo ufite abire kijya cuya si cuya yabize gusa na manere yapasutse kubera stress kubera umubabaro afise aya masengesho nashaka gusenga abantu batagira umutwaro n'amasengesho abantu bafise umutwaro n'amasengesho y'abantu umviriza Dawidi aravuga ngo ishaka ry'inzu ya data rirambya n'abantu bafise ishaka ry'inzu ya data ngaha muri nose n'ibikorera barya ibikorera bakonsuma indani muri bo n'abantu bagera imbere y'ivyo kurya bikanga ko bafungura kubera umutwaro babwira ikintu kimwe igihe ufise umutwaro ukomeye nta kintu na kimwe kikuryohera icyo kintu kitavuye mu nze nta kintu na kimwe kikuryohera nuza ngo rekana gutera inkuru zo gutwenga ntutwenga kubera ko hari ikintu kiba kikubabaje uyu munsi nitwiye tubona ivyo bintu bikomeye biriko birafata ikibanza mu ishengero rya Kristo mu Burundi kubera ko harabuze uwo mutwaro dufise bana b'Imana umva nyene baderemba hejuru batwigisha hari umukozi w'Imana umvise yigisha avuga ngo gusengesho ritoya ry'ubushobozi ngo Imana ikere ko dusenga amasengesho maremare abo n'abantu batarishirwa no mabanga kandi babwira ikintu kimwe abantu badasenga amasengesho maremare n'abantu n'impinduka babona nizo umwanya mutoya kuko umwanya wamaze uri kurasenga ntudetermina ico kintu giye guhabwa umuryo kizomera n'umwanya kizomara mu buzima bwawe sindi ko ari abantu bariko bava muri icyo kibanza hari abantu basa kuko basinda akantu gatoya bakarunyishu yakanya gatoya mugara abantu umviriza bamwe nababwira bateba kugikinyanya bamwe bameze nka Hana yabaye mu nzu y'Imana amaze gupfakara yabaye n'umugabo wiwe imyaka ndwi gusa amara imyaka 84 asenga yisonzesha ngo akorera umwami mu nzu y'Imana ntigera asohoka hari abantu umviriza iyo babaho ivyo bihe ivyo baronka bitandukanye n'ivyo abandi baronka mva amenye muri kiro kibanza muriko muranyumva narababwiye igihe cyose muzombona imbere yanyu sinje kugira ngo ndabafyeneshe iyo bantumye muri Debora mama Yesu bakanyandikira mubona muri no somere mwobana natwe ndavuga nti ndosikira akacu kuja gukorera abasirikare ingabo muriko muranyumva cyo kitumuga abaza ngano neho barabizi si ibintu byo gucako hejuru ni ibintu byo kwimba gushika mu muzi tukamenya igituma babwire igihe cyose umuganga ari karavura ingwara atazi kiriko kirayitera iyo ngwara nubwo yo ifufa hazo umwanya zo kongera igaruke mugabo niyamenya la cause nico cabaye igihe Nowa igihe Yona ahunze umuhamagaro wo kuja Ninewe akifatira ubwato kigira itarushisha biriva mu bwato bwagize ibibazo mugari ikintu kimwe barya abantu bari mu bwato bavuze babonye imipfundire kiraza babona ibibazo bariko baragira bavuga ati no birakwiye ko tumenye ikiriko kiradutuma ano mama leo yadushikira igihe tutazomenya la cause les racines imizi iri kuratuma ivyo bintu bitariko biragenda neza umenye ngo uzo kwigeronka inyishu iri permanent igumaho mvamenye yanyu muri kiro kibanza ushika ngaha turi kumwe rero tugiye kuzovuga uburyo bwo gusengera muri mpemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kandi iyo mubere maso mukobeje gose musengera bera hari kintu kibashaka mvuge hariho hari uburyo bwinshi bwo gusenga hari amasengesho gushima Imana hari amasengesho yo gusengera imitwaro nivyo hari tugira amasengesho yo muri mpemu ariko ubu buryo ngiye kuvuga bavuze ngo musengere muri mpemu donc nitwebwe dusengera muri mpemu nitwebwe dusengera muri mpemu muka amasengesho kuramukwa ntidusengera muri mpemu amasengesho kuramukwa naho uburenganye iyo stade kuko burya mbabwire ivyica ni vyinshi muga ntivyica kumwe kandi ntibigira impact kumwe turi kumwe muri kira mumva Amerika yahagaritse umutima ngo ubushinwa bwakoze amakarasha bwakoze amapistoli bwakoze amamitrailleuses no bwakoze amabrand oya mbwa yumvise ngo bariko barakora arme nucléaire aho baca bahaguruka kubera ko ni gisasu gitandukanye n'ibindi bisasu hari gisasu gishobora kuza n'ivyo kikabomora inyubako niniya mbwa hari gisasu gishobora gutegwa kikakubura abahari n'abazoza
n'abandi bazoza. Ico nico cahagaritse intambara ya kabiri y'isi yose. Bari basaza abayapani bavuga ati aba bantu uburyo bwo kubakaruma nuko tubatera kibombe kirimbuzi. Abanyarwanda bavuga neza ngo kirimbuzi kirarimbura. Ano masengesho kuramukwa n'amasengesho kirimbuzi. Abantu bari hanze ngira batashe namwe ngo amasengesho kuramukwa n'amasengesho kirimbuzi. N'amasengesho usenga ubiriza na satari wewe bati ubiriza muracyari ngaha kandi mwe nimusone kurabishija no mu mutwe kumuzogaruka ngaha bafise iki kigwanishwa nico ngiye kubekipisha muri no somene nuva amenya muri cyo kibanza. Haleluya, turi kumwe rero. Amasengesho kuramukwa reka ngenda bahe kano kana. Amasengesho kuramukwa n'amasengesho mpemu yera asengera muri wewe. Abandi kamwandike hari gusengera muri muhemu. Hano twe musengera muri muhemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Mugabo iki gihe tuvuga amasengesho kuramukwa n'amasengesho muhemu yera azagasengera muri wewe. Sayo usengera muri muhemu nayo muhemu yera asengera muri wewe. Haleluya, haleluya. Gushika ngaho turi kumwe. Gute muhemera asengera muri wewe? Gute muhemera asengera muri wewe? Twene gatoya mu Baroma 8:26. Turasoma mu izina rya Yesu. Ngo niko na mpemu adufasha mu ntege nke zacu. Niko na mpemu adufasha mu ntege nke zacu. Kuko tutazi uko dukwiye gusenga. Ariko mpemu bwiwe aradusengera ukiri ngaho. Ijambo ry'Imana rivuze ngo uko niko na mpemu adufasha. Niba ngo meni mazamu araza gafata releve muri wewe. Kuko hari igihe uyoberwa uburyo wosenga. Ariko ati jewe narasenze vraiment. Nako narasenga. Barambwiye kwisonzesha narisonzesha. Mugabo n'uyu munsi ntibirahinduka. Avuze ngo aradufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiye gusenga. Ano n'amasengesho bese batazi n'ubushobozi bwayo. Ngo ariko muhemu w'Imana araza kadufasha. Si amasengesho dusenga twenyene haba na gatoya. Ariko n'amasengesho muhemu w'Imana aza agasengera muri twebwe. Nguko niko muhemu adusengera. Avuga ngo adusengera n'amasengesho y'Imana wenyine ubwiwe aduza imbere y'Imana. Kuko muhemu w'Imana hari ikintu batava ku 27 arazi kiri mu mutima w'Imana. Arazi Imana yivira ku buzima bw'iwawe. Imana ifise katalogue ifise abantu we y'ikintu cyose kigize ubuzima bw'iwawe. Kandi murabizi neza yuko nubwo batubwira ingene bakora umukate hari akantu banyegeza. Genda kuri YouTube wandike gute bakora umukate barabiguha. Mugabo Simbare arafise atume yitwa amenyekana nka Simbare mu mukate. Arafise agaformule niga niki mu university batubwiye umwigisha atubwiye yuko iyo formule ako kantu ni waza kukigira nta n'umukoza akazi kuko hamwe bokamenya bose baze gukora umukate wa Simbare. Siriko tukire komwe ako kantu saa 9 z'ijoro ngo asayizira wonyene ubwiwe ni wakigirira. Igihe cyose wumva urya mukate umeze kurya aragatuje ka Simbare. Ndamugire publicité bashahari abo kwa Simbare muramubwira ko akwiye kuzanishikanwa muri Debora. Imana shimo cyane nakantu kiwiwe igituma Coca-Cola batayipirata ni kubera ko hari formule hariho ikinyegezwa bavuga ngo nakabanga. Numva amenya muri kino kibanza. Rero umuntu wese inyuma y'ugukomera kuwiwe harakabanga kanyegejwe. Mama nimeze neza. Sikuvuga ngo ni vy'Imana duhamagariye nubwo ari vy'Imana duhamagariye harakabanga umuntu Imana imwibira. Kandi bivuga ngo abikunda hari amabanga bibira. Mama nimeze neza. Haleluya. Rero Imana afise umuriza amakode muri kofre y'umutima wayo. Aje ni muhemu w'Imana yazi. Mugabo iyo uri kwasenga no masengesho kuramukwa tugiye kwega ino somene muhemu w'Imana arakwinjiza mu bibanza biri sectement de kubyinjiramo. Amen. Imeze neza.
bose hari abakozi ba berbe mugabo si bose bazi amabanga ya berbe. Hari ibyo guverineri bafise wenyene petse n'umuvisi sitwa ari umuntu ava muri cyo kibanza. Hari igihe batubwira ngo umwe araza kugara uwundi agasa yuga ugasanga n'amakode nk'angahe kugira ngo umuntu ashobora kwiba aho hantu ilifo ko yegeranya amabanga y'abantu bose. Numva amenye muri cyo kibanza ano masengesho yo kuramukwa n'amasengesho atwinjiza mu mutima w'Imana tukinzira hari ibinyegezwa vy'Imana. Imana ikatwereka amabanga itigeze yereka abapastori bakomeye nimba atasho gusenga no masengesho ayo mabanga nibazagira ko access. Amen beze neza. Ahangu mvuga ikintu kimwe mbize protocole suko umuntu ari apotre aza kwafisa amabanga yose. Hari umuntu ashaka kuba ari tari na apotre akamenya amabanga apotre atazi. Simeoni yari umuntu w'Imana gusa yibera mu nzu y'Imana mugabe gihe bazana Yesu ngo atangura kuvuga kuri uyo mwana arabwira amabanga Maria atarazi ibaza yaramutwaye mu nda muga hari atarazi arambwira ati yo icumu rizo gusogota mu mutima kuko uyu mwana niwe rukiza rwa Isirayeli uyu bese bazomwandura ko bamwe bazotuma bazohezegwa kubiyo abandi bazotsitara kuri we nibuye Imana yashize aramuvuga ko ngo bose baratanga no kumva ayo majambo y'uwo mutama Simeoni. Ayo majambo yari n'umuhereze Simeoni. Soma neza birayi wawe bisiko ngo arafise ibanga abahereze badafise. Imana ntirobanura ku butoni. Imana izango nguri apotre rero kubwivyo ntegeza kugwiha ivy'abandi habana gato ibi vy'ama apotre wanashaka bizorangira ngaha mu ijuru sinzobona yitwa apotre sindi ko ari umuntu akaramva muri kiro kibanza. Haleluya. Ariko abasoma mbike b'Imana urazi umuntu akuba hafi kenshi ni wakumenya ini banga ryo kuba hafi y'Imana hamukamenya ibinyigeje mu mutima w'Imana ukuri ko namwe adufasha munege ko tazi ngene tukwiye gusenga ngo ariko aradusengera rero amasengesho mu Imana dusengera ndavuga ngo Mana umuhezagire Madame Esperance, Mana umuhezagire Madame Kanyanya, Mana umuhezagire Madame Anaïs, Mana umuhezagire Papa Rodrigue. No Imana yereka senga amasengesho kuramuko muze mubaze mukuramukwa ndabasarishe gatowe kenda muri Yeremiya 4:31 harakano kamarusa Yeremiya 4:31 harakano kamashaka ahantu Yeremiya 4:31 somera gatowe aravuga ngo kuko numvise ijwi nk'iry'umugore aramutswe. Kuko numvise ijwi nk'iry'umugore agize iki inge gato Imana avuze ngo ndumvise ijwi nk'iry'umugore aramutswe. Ntavuze ngo numvise amajambo nk'ay'umugore aramutumviriza yumvise ijwi mucyonza avuga ngo sound no samajambo ni ijwi siko turi kumwe mu gifaransa ko jambo cri des cris. Babwikiru kimwe mu karuru nta majambo arimo hagiye umuntu akivuga amajambo ntabaragera kuramuko muganga inkundabire je nibaza ko hageze iyo hageze nuhamagara muganga. Hari mu mama w'umugenzi yambwiye ngo je mbwiye iyo hageze ngo namaze nkikumagura umuganga aramaganga kwera anzi arambwira ati ntiharagera ati muganga je numva no kuri mwana ati je ngundabire ati no kuri umbabarire nihagera ndakubwira ko hageze umunsi umwe yavyamazirwe kweri kumbwira ngo nihagera ngo araza kwibura ati hageze ntuba witabariza ngo bikunde hageze haba mama baramutswe ngano numva yamene yanyu hageze ngo mumpamagarire ngo nimero yibone yihe ndabira nimero yo kuri WhatsApp oya ntihaba haragera biba bikigendeka. Yesu ashimwe. Numvise ijwi nk'iry'umugore aramutswe navuze ngo numvise amajambo nk'ay'umugore aya masengesho kuramuko sa masengesho sengesha amajambo n'amasengesho dusengesha amajwi décrit disuniswe par des douleurs de l'enfantement. Siko turi kumwe ibi ni vyabo kumenya bose mugabo Imana ishimwe tuzova ngaha vendredi antuka muri abantu bazi ngene basenga amasengesho kuramukwa nabwiye ko amasengesho kuramukwa n'amasengesho kirimbuzi
heza wumvirize gatoya rero bavumvise ngaha ubusinzikare buri kwaravyara umwana w'uburiza ubusinzikare en fait umva abamama rakubwira ngo ku mwana wa mbere vraiment umwana wa mbere umva nyene ni wa mbere nyene ni wa mbere nyene mugabo uzoza ubwa kabiri nuzoza ubwa gatatu burya sico kimwe hari undi bati bof harageze igihe mbo umwana mengo nongeye gutwara vyose ubwo wamaze kubimetriza wanashaka nico gise girashobora kuta gusinzikaza gose parce que ingene banda turi kumwe madamu ku mwana wa gatatu niwe yambwiye ati tugende harageze yarabimenye kumva nyene experience harazi vya mbere nyene vyagenze ivya kabiri hama rero kameme vya gatatu aratanga gukamirika yarambwiye ati ndavye ndabona ko nta mwanya ucamwe ni interval ya 2 minutes umunota umwe ibiri igiseki ati modoka tugende tugiye amati iga gatatu manade undakwingize ntavyare mu modoka ndayitumura tuje police ngira baganga nimuze mu munyakire nagiye guhindukiza imodoka bashambira ngo felicitation menyere umuntu amara umunsi wose felicitation yiki wavyaye canke ngiye kuvyara yatoye wavyaye hati umwana yama sa urumva nyene rero bavuze ngo umwana w'uburiza umwana wa mbere apora ku wa gatatu urumva nyene ubusura kumetiza ibe oya ni nk'umwana w'uburiza umwana wa mbere ku mwana wa mbere na muganga vraiment biba bimuzazanira nawe nyene kuko ntabazi nyene biza kugenda mugabo handi arakonsulta mantuze yaheze bwandi nabaye muganga nanje uravyumva turi kumwe ariko vyo ngo gasiramo ko kantu umviriza ngo ubushangashigwe enda gasemo kose kuko numvise ijwi nk'iry'umugore aramuswe ubusinzikare nk'ubwo uri kavyara umwana w'uburiza vuga ngo ubusinzikare harimo gusinzikara uyu mana numva amenye muri cyo kibanza n'amasengesho arimo gusinzikara mwanyumvise ubusinzikare bw'umuvyeyi kabyara umwana w'uburiza mukuva umwana wa mbere uburiza munsi nyene bakomeza bavuga ijwi ry'umukobwa w'Isiyoni ahuzagizwa utu turu zose muze muraduca ko amajambo twavuze ijwi turavuga ubusinzikare ubavuze iki guhuzagizwa muri ko muravyumva atamaboko hari abantu berekene batamaboko binyereke gatoya hari umuntu azingene batamaboko uwasinzikare basaze ingene yataye amaboko basa binyereke gatoya afase kwigisha gutamako bagira gutya gutamako bagira gutya bagira gutya ntibikunda kuyaterura ubusinzikare haleluya ubusinzikare bazo nk'umukobwa w'Isiyoni agira atamaboko ndabifurije kugera ahantu musenga amasengesho ameze gutya kuko ano n'amasengesho ndakubwiza ukuri iyo wageze aha hantu nta yandi masengesho ari hejuru yayo kuko umbiza ntayo wewe wosenga aruta muhemu Imana yo gusengera muga muhemu yarasenga nabwiye ntavuga amajambo muhemu yera akoresha umubiri wawe akavuza induru akaboroga agata amaboko yawe hani bakoresha mu kubabagura iminwa niba bigikura ko nijwi risohoka iyo umuntu yababaye neza hajya mu baroma tugo turasoma isezerano shasha bavuga ngo niko na Imana adufasha mu ntege ko tazigenda dusenga ngo akadusengera atunihira umva si wewe uniha arakunihira mugabo ako kajwe k'umuniho gasoka muri wewe umva amenye amukiro kibanza mbabwire iyo umuntu gwamuzuriye kuri ko abarundi bavuga iyo umuntu gwamuzuriye ko abona urumva nyene vyaheze nashaka gukontrola ikintu kimwe ariko arakora nakuraba ngo umushinga nawe wiyubashe aragufata ati ntabara siriko turi kumwe ajya n'amasengesho dusenga atabintu by'amaprotokole
tavuga ngo urumva ngo numva ndushe numva ntorenza ijwi hejuru bararyamye iyo hageze kuramukwa nk'umugore afashwe n'inda navuga ngo abantu ngo bararyamye ngo ntavanze abavyura asanga ryajwe ryagiye ntamenye ingene ryasohotse kuko ikiri muri we kirarisunika eba abantu muriko muranyumva kubera umubabaro abafise nabwiye amasengesho zo kuyasenga tutagira umubabaro n'amasengesho zo gusenga tudafise umutwaro naho umutwaro uba munini umviriza wowe utagira umutwaro ntushaka gusenga no masengesho mugabo imana ibuhezagire ko wacenga mu minosomene uzova ngaho ufise umutwaro uzova ngaho ufise ikikuriza uzova ngaho ufise ikikubabaza kuko nimba atakikuriza nta masengesho kuramuko nimba atakikubabaza nta vuga gute nta ntahe z'ibisazi zishobora gusohoka muri wewe byose bihera mu mutwaro bihera mu mubabaro nivyo ukeneye kubaho nk'abandi ukaja mu ijuru nk'ucitse ku icumu n'uburenganzira bw'iwawe mugabo ndakeneye ko muri kino kibanza ariko namwe twabwira abakristo banje ndakeneye ko umunsi mwavuye ngaha muri no mubiri mu ijuru hazo ba react bakavuga ati hagarika ibyo mwariko murakora byose hari umujenerali atashe atabarutse ku rugamba avuye mu gisagara cy'Ubujumbura mwese mutonde mutambika amatapigaho araje amen haleluya abo nibo bantu nkeneye muri kino kibanza apana abantu baje mu ijuru nk'abacitse ku icumu ati none mumwakire none nawe ni mumwakire rimwe na rimwe urumva nyene iri nibanga ryo gukomera wewe ufise inda ukagenda muri polisebe namuka ndayishimiye nawe nyine akaza muri polisebe burya ntugire ngo wotangura kwakira we naho wari wowe bikeneye cyane babantu bari ngaho bariko baranyumva muriko muranyumva hari kategori basaba gushiramo bivanye n'icuri hari ahantu mwashobora ati uyu ni mumwemere yo watonze muratubabarira uyu ni VVIP haro VIP na VVIP inone mubizi biri hejuru ya VIP aya n'amasengesho iyo tuyasenga imana igushira ku rundi rugezo umva amene yawe nubwo abandi era rega n'ubuntu ndabakara kari sempe washaka kuza ukabura parking kora ko turi ngaha muri Debora mugabo ari yaranje bakansigira aho nza gushira umuduga kandi sijenda ibabwira ngo abikore gusa shitse bapfa kuba babonye ati araje mwebwe imodoka zensha kwazi ko zirishwa n'izuba je biri mu gatutu bahaswe no kuyifuka amen ndifuza ko mugera ahantu aho baburi bibanza by'abandi ariko icyo wantu bakibure ivyo nabyo ntibiva kukungene wihambaje ku bantu biva kukungene wakoreye abandi kandi ukabakorera umviriza mu gutaka mu kagaterme bakoresha urumva mu gutama amaboko urumva mu gusinzikara right ako niko rashaka ukabukora abantu mu gusinzikara no mu guhuzagira amen imana bahezagire uyu mwanya ni ntangamarara ejo tutatangura kwinjira neza mutumira abantu baze bumve bino binyegezwa amen hama uze wisengeye kandi umwanya ukumva no majambo uze vyukuri naho nyene wisenge kugira ngo vyukuri ntagikira kimwe kigucika ndizera neza nakekeranya ko inyuma yano miga uzova ngaho umuntu ahindutse uzova ngaho urundi muntu uzova ngaho umuntu atera impinduka ahageze hose amen mpaguruke ku maguru yanyu dusenga imana utaritse ikiganza cacu imbere y'umwami ndago musaba imana gutahura impwemu yo gutahura ikurukira umenye ibi binyegezwa
ntuzuve ngaho uri umuhombe ariko uve ngaho uri umuhizi n'umuhizikazi wo kumenya uburyo yugurura imiryango yugaye mu buryo bw'ibanga. Fata akanya wisengera usaba Imana umutwaro. Nimba utagira umutwaro uti Imana nk'umutwaro ubuzima bwanje kugira ikiburiza ikibubabaza. Uti numvise ko n'amasengesho asengwa n'abantu bafise umutwaro, bafise umubabaro w'ikintu kanaka. Isengera umwanya rende boshatarabase. Isengera umwanya, isengera umwanya. Mwami Imana, umva gusenga kw'abasavyi bawe, umva gusenga kw'abasavikazi bawe. Aho vyagiye ku ntebe yawe y'ubwami, tereza inyonga zawe. Amasengesho ariko asengerwa aha hantu mu izina rya Yesu Kristo. Maze Mwami Imana usuke utembeshe mu buzima bwacu umutwaro umubabaro wuzuye umutima wawe. Reka ibikubabaza bitubabaze, reka ibikuriza biturize. Reka umutwaro wawe utsike umutwaro wacu mu izina rya Yesu. Karamande bosi ahazo bashira. Dusengana umubabaro, dusengana umutwaro, duhuzagizwe. Dawudi yaravuze ngo kuko impongo ihuzagizwa yifuza imigezi y'amazi, ngo ariko umutima wacu uhuzagizwe ukwifuza amahanga. Shoboza abana baguhuzagizwa, shoboza abana bagusizikara bafashe isengesho. Mwami Imana, basengera imiryango yabo, basengera ibintu vyigize ndasi mu buzima bwabo, basengera igihugu, basengera ishengero ryawe. Uhagurutse Mwami Imana, umugore kumvikaniza ijwi ry'umugore ariko araramukwa muri kino gisagara cya Bujumbura, muri kino gihugu cy'u Burundi. Igihe cyose ndasi kurondera umuntu kwa nawe, ndasi igihe cyose urondera umuntu wofata ukuboko ugakoresha. Abo bantu turi ngaha, abo bantu turi ngaha. Abigail avuga ngo icyaha cya Nabali ugishyira kuri jewe, twisize ko ibyaha by'abarundi n'abarundikazi tuzi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana yacu hambaye, uzuza umutwaro ubuzima bwacu, uzuza umutwaro ubuzima bwacu, uzuza umutwaro ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Utudusukirwe hamwe gutahura ibinyegezwa byari byaragizwe banga imyaka n'ibihe, ariko uri kurahishurira abera bawe muri kino gihe. Uzobukoze Mwami Imana, ubidukorere, uzobukoze. Nyuma y'izina rya Yesu tugushima. Isengero ryose tuti amen.